iteka ry'ubusaseredoti nibarenguke. Frera Jean Claude Nsengiyumva mwene Anacre Ntibarukinga na Pelagie Baranzingiza, Paruwase Rusengo, Diocese Ruyigi. Ndarengutse. Frera Thierry Bayikorera mwene Kodemu Simunguka na Rosa Nayakira, Paruwase Kikuku, Diocese ya Rutana. Ndarengutse. Nyiricyubahiro Musenyeri Eklesia Nyiranga umubyeyi wacu iramusabye ngo wakire abo bavukanye mw'ibanga ry'ubusaseredoti. Urazi neza ko babwiye aho bamariye guserura ico ciyumviro, twarahanuje ababazi kandi babifisemo ijambo ndereje ryo twasanze babikwiye. dushimira Imana. Bana jegunda mbere yuko mwatigwa ibanga ry'ubusaseredoti, mutegereza kumenyesha ishengero rikoranye ko mwebwe iryo banga. Murashaka na natwe kurangura ibanga ry'ubusaseredoti mu mutigiri w'abapatiri, mukabafasha byabo umwepiskopi mu kuragira umuco w'umukama murongora mutima mw'iranga. Ego ndabishaka. Murashaka kurangurana iteka n'ubwitonzi, ubutumwa bwo kumenyesha ijambo ry'Imana mu gushyikiza inkuru nziza no mu gusigura ukwemera kwiza Gatolika. Ego ndabishaka. Ego ndabishaka. Murashaka gukomeza umwe mufitanye na Kristo umusaseredoti mukuru, yihereje se wiwe watwere n'ubwita bw'akaruzi. Murashaka kwishikana ku Mana hamwe nawe kugira ngo abantu bashikire ubukiriro. Ego ndabishaka. Imana izamufasha. Ego ndabishaka. Imana izamufasha. Bagiye gushyira amaboko yabo mu biganza by'umwepiskopi, ababase ko bemeye kuzunguramo amagambo y'umuryango w'umwepiskopi bazungura. Uremeye kubaha no kubangurukira umwepiskopi wasobanurira ubutumwa n'umukuru w'umuryango wawe. Ndabyemeye. Imana yatanze nziza kuri wewe iyuhiye. Uremeye kubaha no kubangurukira umwepiskopi wasobanurira ubutumwa n'umukuru w'umuryango wawe. Imana yatanze nziza muri wewe iyuhiye. Wagaragire igice cy'aho abatigwa mu Rwanda hasi bambaza Imana bajyanye hasi, natwe tubasabire kubera twitabirize neza yo mw'ijuru, neza yo hasi neza yo mw'ijuru, babasabire ikimenyetso cyo kwita kuri ibyo gusaba ibanga rikomeye bambaza birangiriro rwo mw'ijuru, bazokama bari kumwe natwe nabo kandi babasabire. Bakunzi banje, nidusaba Imana umuvyeyi wacu kandi mushobora byose, aho twigisha intore yishaje gutera iteka ry'ubusaseredoti azuzuzeko ingabirano ziwe.
ibanga tugira gishikirize ritunganye tagatifuza mwebwe mwezegire abatwiyumviriye turakwiye kuherezwa kuguherezwa rorangura amabanga meranga tubisabishije Yesu Kristo umukama wacu. Wakurikira izina igice cy'ukwatirwa abepiskopi abasaserodoti abepiskopi abigabo mu biganza n'abasaserodoti bose biganjije. Mukama mzemberanga mana mushobora byose kandi wambaho yowe mbesiteka yowe mutambuzi yowe utambuzima ukongera ukamukomeza uziba kongereza abantu
watu walikuwa wanategekanishwa no kwitoza n'abakunda icyo binyuma wakwinji bakabasaba saserdoti n'ibikorwa by'abarebyi bitoreye ukabaha intahe mu bimenyetso mwisangije igihe wahawe mikorobi ngo bagabe wabashyize warabatoreye abashingantahe ubatera iteka wamukuru ukurikira ugabe mikorobi na kera abo bayahudi bariyemera mu gahinga babonye intahe y'amata n'ubugufi waratora abashingantahe ngo bigurisha bwenge n'ubwitonzi ngo bafashe muza kukwiza no gukomeza isezerano yawe nabo bamufashe gukomeza urugendo byiza mu gihugu cyo mu twatsi by'abantu bitamugoye hanyuma bakwifashisha bene aroni irari ryo gusangira na se ubusaserdoti bwiwe kugira ngo hanze abantu barangure ibanga ry'ubwo busaserdoti bakoresha inkunga y'urubyiniro bitwaye amabanga yawe mukamana wabya niwageje ijambo mu kugirira neza abantu abatuma ku mwana wawe wabakoreye abafasha mu kwigisha uko yegera nabo barakurambura ku isi yose mu gusigura ijambo ryawe nicyo gituma mukama natwe tugusaze bahunganye amabara make yawe udutabaze abazokunda tutaravunika uko turi banande niko dukeneye ko baba benshi turagusabye muzehe mushobora byose uha abasazi bawe barama iteka ry'ubusaserdoti tubibabyarize mu mutima muterana baronke imana yacu ibyo babaze bibaba bikomoka kuri wewe bari mu migenzo y'abantu mu kubarera akarero keza baratumira abafasha b'ingirakamaro kugira ngo ijambo ry'imana rikwire ku isi yose ibihugu byose bihurire hamwe muri kristo abantu bose bakiri igihugu cy'ijana ry'imana ubwa yesu kristo umukama wacu we mwana wawe we mana muzari bose barikoma hamwe n'amutima mweranda mu myaka yose como trajeje tukabona abasaserdoti bagira diakoni abari abasaserdoti abaturage kwenye vitu vya kuambia kwamba ile ndio ile umukama wacu Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda ubasha nakusigane ushobore kutagatifuza umuryango w'abantu
no gushikanira Imana imuka. Niwakilishikanwa ndio kuseranga itakweleza Imana. Menyishugira iganje kifite mu ndoto kulikiza amazima ngawe agaragara ko Mukama yadupfiriye ku musaraba. Mukama wacu Yesu Kristo yasize aho yamara kutamwirana kubasha na kusigana ishobora kugira abakristo no gushikanira Imana imuka. Niwakilishikanwa ndio kuseranga itakweleza Imana. Menyishugira iganje kifite mu ndoto kulikiza ubuzima bwawe agaragara ko Mukama yadupfiriye ku musaraba. Mwemisubira kuwasiga ibiganza kugira ngo ibiganza bitagatifuza ibiganza biheza yira asabaha ishikanwa y'umucera ndashimana karisi mu video ipatena ikosia ejo guheza karisi bazaza kukaraba stopi abene karabe kudola siza mafuta achabaha abasha kwa kureka ibicumbi. Nimurebe mutima mweranda abo muzoreka ibicumuro bazobirekurirwa abo mutazobirekurira bizora mu mako. Urumvise ibintu abasaseredoti bashasha baronse urusha no kurekura ibicumuro n'ikarisi iri mu buhinyu n'ipatena iriko ikuze ubukatsi bwese ubukatsi. None rero abasaseredoti abepiskopi n'abasaseredoti b'umuryango wa Franciscano baje guteza barumuna bawe bahejeje kwakira abandi bazabibageza ku nyuma amashaka y'uburanisha.
Thank you.